Ibitaro Tanganyika Hospital vyifatanije n'ishirahamwe ry'abaganga bakorera mu gisata c'ubutabazi bwihuse bava mu gihugu ca Cameroon bakarangurira imirimo yabo no mu gihugu c'Ububirigi kuri uyu wa mbere igenekerezo rya ndwi gitugutu umwaka wa 2024 yaratunganije inyigisho zijanye n'ubutabazi bwihuse resilience mu kinofunofu zikaba zahawe abaganga bakorera ku bitaro Tanganyika Hospital hamwe n'urwaruka ruvyifuza aho n'urwaruka rwo mu bihugu bibanyi rwaje gukurikirana izo nyigisho. Hambavu yuko babonye intambamyi ziba mu kwakira indembe nk'uko muganga Steven Sengiyumva umuyobozi mukuru wa Tanganyika Hospital yabimenyesheje, muganga Yohani Pascal Abayo aserukira imbere y'amategeko ivyo bitaro aratubwira kandi izindi mvo zatumye bategura iyo ndwi yahariwe ubutabazi bwihuse. Twayiteguye kugira ngo ifashe abaganga basanzwe bakora mu bitaro Tanganyika Hospital canke no mu bindi bitaro bibafashe kuronka ubumenyi bukwiye kugira ngo tubane dufasha abanyagihugu bacu vyoroshe. Ico kumbure no babwira mutazi nuko uno munsi mu bihugu vya Afrika ingwara zahoneje inganda arizo ngwara zaturuka ku micafu ziriko zirasa n'izigabanuka. Rero uno munsi kwitegurira kugwana n'ingwara zidaturuka ku bucafu zituruka cyane cyane ku kubaho nabi canke ku gusaza, ingwara z'umutima, ingwara z'amafyigo, ingwara z'igitigu. Izo ngwara zirakenerwa rimwe na rimwe yuko umuntu atabarizwa hakiri kare. Rero izo kenshi ntituzizi, benshi ntibabimenya, umuntu aja babara mu gatuza hari batamenya yuko ari umutima ufise ingorane kugira ngo bamutabarize hakiri kare canke bamenye naho baja kumutabariza aho bafise ubuhinga busanzwe bugezweho kugira ngo bubifashe. Nicoro cyatumye dutegura gusahiriza ubwenge abasanzwe bakora ngaha mu Burundi baba muri Tanganyika canke mu bindi bitaro. Nayo ku bikoresho bifasha mu kwakira indembe vyari bisanzwe ari intambamyi agira ati amafaranga burya aroshe kuronka gusumba ubumenyi buragoye kuronka gusumba amafaranga. Rero tumaze kuronka ubumenyi ugwaruka rukaronka ubumenyi, ivyuma si kibazo kuko nkuko musaba mubizi mu bitaro Tanganyika Hospital no munsi ivyuma birahari bikwiye, ibibuze navyo bibandanya biboneka. Tukaba rero twizera ko nabo bakora mu bindi bitaro bo bitarashika ku rwego rwacu bamaze kuronka ubumenyi ivyuma bizokurikira ko niho bamaze kuronka ubumenyi bazosha basaba ivyuma bijanye n'ubumenyi. Nshobora gusaba icuma utaje bikoresha haho bishikuma abantu bakazaronka ivyuma atazi ico bayikoresha, nimwe musanga vyapfiriye mu bitaro atacivyigiza bimara. Rero ubu unuguha ubumenyi n'ubushobozi ugwaruka rwacu kugira ngo nago ruce rusaba ibikoresho maze igihugu cacu mu gisata cyo kuvura kibandanye gitera imbere. Akamuruha ka mbere no gukurikirana neza inyigisho turiko turabaha kuko novuga yuko n'inyigisho zitagira nta gaciro sana pas de prix buza mu Gifaransa, no kuvuga yuko nta mafaranga boriha abaho kugira ngo baronke inyigisho turiko turaho no munsi. Nukuvuga ko bazoronka ubumenyi nufata pratique bukomeye. Ngira ngo mwabonye yuko ibi bintu bidafasha abarundi gusa, mwabonye ko hari abaje bava mu bihugu vyo hanze baje kwiga kuko basanga bazi yuko mu bitaro Tanganyika Hospital dutanga inyigisho z'akararo kandi twatumye ko bahinga bakomeye benshi baje mu gihugu ca Kongo mwabonye kandi bakaba bariko barashima kandi nabo nyene bikazotuma baje gufasha abene gihugu duhana urubibe. Burya mugenzi niwe mubanyi, twebwe duteye imbere abo twegeranye barateye imbere ngo tuje ku rwego rumwe ntasho vyo bimaze kaze kugira bifashe abantu bo mu karere bose bavyipfuza bavyituye. Muganga Mbefe Magloire aserukira imbere y'amategeko Amikabe akaba asanzwe ava mu gihugu ca Cameroon avuga ko baje guterera agacumu k'ubumwe ku bitaro Tanganyika Hospital hamwe n'urwaruka rw'u Burundi muri rusangi kugira ruronke ubumenyi buhagije mu vy'ubutabazi bwihuse. Gloria Ninahazwe umwe mu bariko bakurikirana inyigisho akaba akorera ku bitaro Tanganyika Hospital arashima kuko ngo bungutse ikintu kinini mu kwakira indembe. Izo nyigisho zikazorangira kw'igenekerezo rya 11 gitugutu umwaka wa 2024.
radio televiziyo turagukunda cyane